umugambi bumenyi uhagaze ahanini mu kwigisha abenegihugu gutahura ingene ubuhinga bwa none bukora, ukabigisha ingene bashobora kubukoresha mu guteza imbere igihugu no mu kwiteza imbere, na cyane cyane ingene ushobora kubukoresha mu kurwanya ahanini inkuru z'ibinyoma, ibihuha biza vyononera umutekano intara bakomokamwo mbere n'igihugu. Rero mu ntango z'ukwezi kw'icumi harabayeho ugutanguza no mugambi vyabereye mu ntara ya Makamba, aho babiri bava mu ntara zitandukanye baje bakaronswa inyigisho, bakazironswa n'abahinga babinonosoye. Nabo rero bamaze kuvyiga bacu basubira mu ntara kugira ngo babandanye bimenyereza. Muri no ntara rero ya Muyinga twahahuriye tusuzuma, turabira hamwe aho bagejeje, turaba ukungene babishize mu ngiro, turaba aho byabagoreye, mbere turaba n'abashoboye kurusha abandi. Twarashoboye kubona intara zitatu zasumbije izindi. Harabayeho ukubazwa biciye mu nyandiko, biciye mu kwidondora, biciye kwisigura, mbere biciye no mu gusuzuma, mu kuraba ibihora bakoresha n'uko bayikoresha. Twaragerageje kubikora turi kumwe kugira ngo umuntu wese abone ibyamukundiye n'ibyamugoye, abone aho yokosora. Intara ya mbere muri kino gihugu cy'u Burundi igaragaza neza yuko izi imbere y'izindi ntara zose mu bijyanye no kumenyesha amakuru, mu bijyanye no kurwanya ibihuha, mu bijyanye no gukora batiziganya kugira ngo inkuru y'imvaho imenyekane. Iyo ntara ya mbere ni intara iteye iteka igihugu, kuko isanzwe ari intara iri hagati na hagati y'igihugu, ikaba ari intara yateye iteka n'icubahiro umukuru w'igihugu ko iba arico cicaro ca politike, ariyo kapitale politike, akaba ari intara ya kabiri. Mbere ntiyari kubura no kuba iya kabiri, ahubwo yavamo ibe iya mbere, kuko ni intara nayo nyene yakoze ititanga. Iyo ntara ikaba kuva na kera na rindi yahora ari ico kigega c'igihugu, akaba ari intara dukunda cyane ya Kirundo.
biranaryoshye kubona iyo ntara yashoboye kugaragaza yuko nayo yakoze neza. Ni intara yaduhaye inama